umuntu yagejejwe ahantu nakorera hariya mu ntara y'Ibitoki none babwirumaganye hariho ingeso z'abakobwa n'abahungu hariya mu mushahara haragoye kwera ni ukuvuga ngonga ngo byaraheze nawe ntigeragezwa sitseyo abakobwa abakobwa muri korali abahungu muri korali mugabo haraje ikintu umenga ni igihuhusi gucikiza ubukwe ntitwagereje ubukwe kwera ushingiye babiri mu mwaka bavuga ati Imana yakoze ishaka kandi abantu bakirukanga kwera bakabyibuka umukobwa afise imyaka 15 ngo nashaje 18 yavuga ati nakecuye niko vyari bimwe agaciki abana ndabatwenga abagabo abakobwa ni agaciro kuko bavuga ngo umuntu agiye kubaka hari ikindi bakoresha bavuga ngo upandurwa rero kirakora nagiye pandurwa hariya niko bavuga gaca navuga ariko niho mu byita pandurwa babandura mwibarabara n'ukwandura mwibarabara n'ukwandura ati umukobwa arakobwa nicyo tuba yitwa umukobwa kuko arakobwa agasatiwa agakobwa agatera iteka umuryango ijambo rikavuga ibirori bikaba nicyo tuba yitwa umukobwa none mwe kuba riri mutarindira ngo mukobwe bagaca babandura gusa mwibarabara hanyuma hari umukobwa umwe amwiruka yitwa Cizanzeriye uwo mukobwa aragezwa arahamwe Yesu ashimwe nahora ndabigisha gerageza kubigisha ntabwo mwakobwa mwe mukorera Imana mwihanga Imana izobatera iteka nta muntu yakoreye Imana azomaramara ukoreye Imana ntimugire umurizo imugire umutwe niko ijambo ry'Imana rivuga kandi natwe niko bahora bama batubwira uwo mukobwa iyo jambo yamufata abandi nebuka ndamuvuga kubanza kuge kuri ubu niba mwiza kabisa yakorera Imana yakora yake mu kuri bajya bakira bashitse Jamumva bariko barambwira ati agomba ciki umukobwa ndamuhamagara ndamubwira reka hageze aho ndabiruka ako kwezi rero ndayuko norokoramo n'abangana ndamwiruka ndamuhamagara umukobwa ndaguciki navyumvise ubu ndabona yuko ugomba uciki ngo ntihagejejwe warame reka ndagusenge Imana izoguhezagire reka ndamusengeye kugu unavuga ati pfukama ipfavuga ati ndamusengeye nko ku nguvu yarapfukamye ndamusengera ngize andi yari turiko turasenga mu ndagakanura amaso gatoya ndabona karandaba nanje ndikomba endutujwe muri mpwemo nibagwa bashuwe inkobe ndabona ngo ngo batangaje toka hanyuma bashike hantu nawe namusenge ho kugu kandi ko byari bimeze kandi nacokapuye bashike hantu cyakambari ko asitori namwe no bijyabagira mbere ngo mutazompaninde ninde undazoma acha bukeye ngo yashiki umukobwa aragize ingorane kuko ibyakurikije ntacyo bababwira ntacyo babamara ingorane ngagushika n'ubu
nta mugisha ari niyo wamaze kuca kuri Burundi niyo wamaze kuca no kubanga nta mugisha yaragogo akabaho ubundi rero nabwitwa Angeline Chiza uyu wundi rero arumira kwibanga Yesu ashimwe arumira kugajika aragezwa ararama kandi yari n'intore bazangwa ari mugabo akamutuke niyo nashitsemo najya kwiga hariya mu bantu batwakira akigisha na Sunday school ararama arakura abarenza ya myaka hariya bavuga ngo umuntu aba yashaje tugiye dufite amasengesho y'abakozi b'Imana agaca yandikira agashyira muri envelope ndayisome ngasanditse ngo basi urasengera urabona ibyanje Imana inyibuke izongirire neza izongirire mu kwigirira abandi impuruko amagaca ndababwira abantu ati abo bakozi b'Imana cyangwa umuntu yatumye umusengere yatumye Imana izomugirire neza amusengera arakumaho kugeza arakura sinzi ko ari utuntu turaza turatombagiza ku muntu utufi kwigumira ariko haheze iminsi Imana ishiramuha umusore aramushira Imana yateguye umusore uwo musore twe twamugize umukomite akiri n'umusore yagenda yihoreye yitekerere ngaheze iminsi mikeya ubundi araza ambwira ngo Imana ngo yanyibutse ngo yambetse agiye taho ninde umusore yitwa Claude ni Claude Yesu ashimwe Claude umusore atekereza ameze neza yihoreye yiberenga ngene yateye akarisha kwa kweli hanyuma rero icyo yagenda neza ubukwe buraba buryoshe tutera iteye nibuka n'ijambo nasomye uwo munsi ya mbere ry'intangamarara maze gushinga hari amagambo gusoma ariko munsi navuze ijambo ngo eha bihanganye tubita abahirwe haleluya ngo mwarumvise ukwihangana kwanjye kwa Yobu n'ibyo Imana yarutse kumubwira ingene yuzuye ubuntu n'imbabazi none agashinga intara amen umugisha nawe yaronse umukobwa amen hamwe bavuga ngo barakutse baragize yashitse mu rugo kandi sinuma kubatwenza uko n'ukuri kuzima ashitse mu rugo Imana kiramuhezagira ku mwaka wa mbere acarabyara umwana ku mwaka ugira kabiri umwana ku mwaka ugira gatatu umwana ku mwaka ugira kane umwana God asifiwe haleluya tima aho yatevye bihanishe kwiyo Yesu ashimwe yatuyeyo aha nagaragagira umunsi ngo no telefona ndabaha inkuru ikwiye na telefone umuntu wahariya ndamubura nari kubaha inkuru zikwiye uyu munsi abana afise n'ingene bimeze nace ndamubura ko navyibutse mu gitondo ariko ndasera ariko yaraheza kandi n'uwo munsi aracari mu buntu bw'Imana uwo rero nanje nohagarara nkavuga mungu ariza Angeline bwiza yagejejwe akarama kandi n'uwo munsi nibwira ntamutahije ndagerageza umuntahirize haleluya umuntahirize umuntu yagejejwe akarama
Yesu ashimwe. Abantu nabona gusabe mwene data ugezwe urame. Amena. Urame. Babonye ijambo rivuga ngo tutsigamiki ukwera kandi nitugire gute twirinde nitwononeka. Amen. Imana itubone turi ishengero riramirije, ishengero riri mu rugendo, ishengero ryizeye, ishengero rihimbara Imana. Itubonemo abagabo bahimbara Imana, abakenyezi bahimbara Imana, urwaruka ruhimbara Imana, rwanyoye kuri mpemu yera, kandi abizera twanyoye kuri mpemu umwe. Nibadukoreshe. Mana ishimwe. Mana nishimwe. Bibiliya rero yuzuyemo abantu bagejejwe bakarama, baciye mu bihe bitandukanye, baragezwa, bararama. Ese cyonka nanje Imana ikabinzi, nanje Imana ikabishingira intahe, nawe Imana ikabikuzi kandi ikabishingira intahe, kuko yo irazi ibihe waciyemo n'amageragezwa waciyemo, ariko ushikame. Amen. Dushikame, tugume muri Yesu. Haleluya. Wamuribye ngo namburi muri Yesu neza girane. Gumamo. Ni muri Yesu neza, gumamo. Hariho impera z'abantu bagejejwe bakarama. Haleluya. Hariho impera z'abantu bagejejwe bakarama. Ni muri Yesu neza, gumamo hariho impera. Yesu nashimwe. Rero ndasoma amajambo y'Imana, ndabona ingene Bibiliya yuzuyemo abantu bagejejwe bakarama. Muri kiriya gice ca 12 uriya murongo wa mbere muri kiriya gitabo c'Abaheburayo havuga ngo nuko rero ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gutyo, twiyambura ibituremera n'icaha gikunda kutwizingirako, dusiganirwa ivyo twashitswe imbere, twihanganye dutumbereye Yesu wenyene. Haleluya. Igipfungu c'ivyabona usomye usanga n'igipfungu c'abantu, abantu nk'agapfungu benshi cyane ivyabona. Usomye muri kiriya gice ca 11 hajya hejuru urabona abantu ko babaye abahizi mu kugira gutya, mu kwizera. Abantu babaye abahizi, barabahizi. Yesu nashimwe. Muri byavuze ngo tuhindure, tubiki hindure tubabahizi, bahizi bagatinya urugamba, tuhindure tubabahizi. Yesu nashimwe. Tubabahizi. Imana ibahindura rwaruka mu babahizi. Imana ibahindura abantu b'Imana, abagabo tubabahizi, abakenyezi mu babahizi, abahizi bagatinya urugamba. Twararutanguye, tuzoruka dushitse mw'ijuru, dushitse iyo tuja, duhindure tubabahizi. Abahizi. Bibiliya ikivuga mu bahizi ngene ngo babaye abantu. Reka ndibasomere gato. Abaheburayo 11 dore ku murongo wa 35. Ndakunda abo bahizi. Kandi hari ijambo tuhavuga. N'igipfungu cy'ivyabo. Igipfungu. 11 murongo wa 35 haravuga ngo abagore bahabonye bagize gute, bagaruriwe ababo babuze, bazutse, abandi bicishwa amahiri, ntibemera gucungurwa kugira ngo baze bahabwe ukuzuka kurushiriza kuba kwiza. Abandi bageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibimoko
mbere bashirwa mu ngoyi no mu mabohero, bicishijwe amabuye, bakirewemwo kubiri, barageragejwe, bicishijwe inkota, bayerera bambaye isato z'intama n'iz'impene, bari baburaniwe, bababazwa, bagirirwa nabi. Isi ntiyari ibabereye ko bayibamwo, bayerera mu bugararwa no mu bisozi no mu masenga no mu byobo. Yesu adufashe. Ariko reka dusome 13, dusa tugaruka kuri ya murongo wa 39, dusome kuri 13. Aha nyene mu Heburayo havuga ngo abo bose bagize nte bapfuye bameze gute? Bacizeye, batarahabwa ibyasezeranywe, ariko barabibona biri kure, bakabisasirira, bakemera bakavantara n'ingenzi ku isi. Yesu ashimwe. Ku murongo wa 39 havuga ngo abo bose bamaze gushingirwa intahe kubwo kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kubaciza, kugira ngo abo bose ntibatunganwe rwose tutagize neza, tutari kumwe. Yesu ntashimwe. Abo nibo bararamye, baragejejwe, bararama, baca mu ngora, baca mu magerageza, baca mu bibazo, baragerageza, ariko bararama ngo barinda bapfa. Amena. Barinda bapfa bameze gutya. Mana uzodufashe tuzopfe dukize. Barinda bapfa bakize, batarahabwa ibyasezeranywe. Mugabo ngo bakabibona biri kure, bakagira gute? Bakabisasirira. Turabona ibyasezeranywe. Amen, amen, amen. Hari icyo twadukorera Imana, turabibona tukabisasira. Amen, amen. Imana rero ngo abo bose rero bashingiwe intahe ngo ntibarahabwa ibyasezeranywe, aho bari baraturindiriye, bari hehe? Bari muri paradisi. Ntibarahabwa ibyasezeranywe ngo kuko Imana yabonye ko ari byiza ko bazotunganywa rwose, bagahabwa ibitsibo byabo. Natwe ishengero rya Kristo ubu munsi turiko tugerageza cyo mu bibazo ngo turi kumwe. Yesu ashimwe. Tuzoba turi kumwe. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo ni igipfungu cy'ibyabona. Uwo munsi rero n'ibyabona nta muntu n'umwe yo kwireguza ngo jewe bishatumye ngo binanira, nkageragezwa bikanka, ngaca muri bikanda, nta kwitwaza ngo nuko ngo jewe ngo mavyeyi ngo baranyirukanye, bayibana wonca ndaba. Azoca haza ubundi ati itwo twayerera twambaye ishati z'intama n'impene mu bugara, cyo si cabo. Jewe narapfakaye maze ngo umupfakazi, hanyuma bica biranka. Azoca haza iki? Abapfakazi benshi abanye intambara z'ubupfakazi. Yesu ashimwe. Bariho, bahana bariho, n'abandi tubona muri Bibiliya. Bega hana muramo musomako wabanye n'umugabo w'imyaka ingahe? 7 atarapfaka, bari kamaze imyaka 84. Hari umugororotse yaba mu rusengero akorera Imana, asenga, yisonzesha. Niwe yabonye Yesu aza kuri we, nabonye naranezerwa aho Yesu yavuka. Amen, 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 amen. Ni benshi yabona igipfungu cy'ibyabona. Amen. Kudukikijwe n'igipfungu cy'ibyabona kingana gutyo, twiyambure ibituremera byose. Nicagi kudakwizingira kuciyambura, usigane ibyo washyizwe imbere.
imbere ni heza. Haleluya. Imbere hacu ni heza, imbere y'ishengero ni heza, imbere y'umukristo ni heza. Bibiliya avuga ngo mubwire umugororotsi ko azogera hamwe, ko azomererwa neza. Umugororotsi azomererwa neza, yewe mugororotsi azomererwa neza. Imbere hacu abagororotsi ni heza. None rero wiyambure ikunda kukwizingirako. Muri iyi minsi ari byashoboye kukwizingirako. Ntabwo ndakubwira ngo muri iki gikorane uvyiyambure. Uyu munsi utaha uvyiyambure waye mubi. Yesu aguhezagire. Amen, amen. Kurama, kugezwa, ukarama. Urame. Urame. Maze iminsi nibaza kuri ijambo ryo kurama. Hajya kurama rero ndababwira. Harama ikintu kigize gute? Wadabwira ikirundi ca kera. Harama ikintu kera uko twabona ikintu kirama baragipangura. Gupangura. Kandi narabona ijambo jambo ryo muri Bibiliya gupangura ndaritora. Ririmo byanditsweho ngo gupangura, ngo bavuye gupangura. Yesu ashimwe. Gupangurwa. Soma muri Zaburi turahabe icyo turivuga. Aha rero bashobora gupangurwa. Gupangurwa. Soma muri Zaburi 66. Genda rivuga. Ari Bibiliya avuga ngo umuriro uri hagati ya no kubagarage. Nubatangaze ko mubonye katabone. Reka gerageza n'ibisanzwe no gupangurwa. Amen. 63 mwabonye muri Zaburi. Kadusome. Hariya ku murongo wacenda n'uwacumi baradusoma. Aravuga ngo izigama ubugingo bwacu ntibupfe, kandi ntikurindira, kandi nikundira ibirenge byacu ko bigira ko bitimuka, kuko Mana wadupanguye nayo bakaro. Uko Mana bagize wadupanguye, watuvugukiye nk'uko bavugutira imbere. Wadupanguye. We narapanguye. Yewe warapanguye. Musi umwe naravuze kuri ijambo ryo gupangura. Ndabanza gushenge. Ati banga ibifuza gupangura. Nta n'umwe nabonye. Basi nataravuga ko asina gupangura. Avyemera wavyanga urapangura. Uravyo? Urapangura. Gupangura. Reka kau ijambo rivuga kugira ngo kurama, kugezwa, ibyo ntimurisi, kugezwa, ukarama. Bakuvuge kandi gupangura. Gabanje mvuge kuri abo bantu bakiri batoya n'imisore n'inkumi. Hari aho mwihutira ibintu byo kubaka, hanyuma rero ugasanga umuntu agira ngo ni umunezero. Siko abantu bashasha nabonye hajya uratutuye. Mwebwe twabahaye katse ububatsi, kandi maze nabigize neza ndaje nzobigira. Nta bantu bazobaha katse ndaje uzi ko nzobigira nabubatse ugwaruka sitozamwene yakoromanika amaboko ujya bamanika muziki mwebwe. Reka hanyuma manike twebwe tubatse twe turabakaza zikari namwe murindire tuzobaye kaza maze bagize neza naryohe.
hanyuma rero ega no mu rugo umuntu arapangu arapangu no mu rugo arapangu kandi aba bantu benshi bazi gupanguka ngo ndakivuga ndakarubivuga aho erega ituma babyirukira abantu barabona nk'umudamu ibereye mu rugo rwiwe yabyibushe akayambara neza arapfutiriza aracandacanda amaze kugira ibibondo ubutunzi ni sawa yaramaze gushika urugo hanyuma aravuga ati nanjye nanjye nobishikana ariko bazoba bakenyezi bacandacandika bahaciye barapanguwe sibyo mwabafashe baca mu bintu byinshi ubukene inzara indwara ibibazo hari ababishikamwo mbere bakabita bakiru bagataha mugabo ukabona umuntu twarutse asigaye candacanda ukabaza ngo birasanzwe yarambaye agakwembe kamwe yaragiye arahwera yarakenye ariko ikatubona ibintu Imana yarahezaga bisigaye ari byiza ukibaza ngo byapanguye barapanguye abapanguye bakarama Imana ibaheza amen 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 aha abagabo karabaye umugabo agenda yarasiritse umugabo agenda aratwenga usanga yarasiritse kubera ibibazo ni byinshi mukakarama akubaka urugo. Yesu ashimwe, haleluya. Akarama no mugakiza nuko duca mu ngorane nyinshi mu magaraga bitandukanye tukaguma kuma kandi tugumye kuma Imana igiye bitugirira neza ariko ntibyoroshe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kubaka urugo si bangana boneka mw'abantu none bugigenda agira uko indirimbo bandiriye namba bayifondeye kandi bayirimbira mwarimu bari mwarimu hano bararinde ntimugire n'umunezero kubakurugo n'Imana rikomeye gusaba umwami Yesu kubakurugo bakari kumva ibintu bandiriye gusa umunezero nasanze bandirimbiye neza none umuntu n'abamurimbiye neza reka twe mu gushinga tuvuga ati nibanga rikomeye kubaka urapangurwa rumaze kurama rero bikagenda neza. Yesu nashimwe, bikagenda neza urama. Murazi rero ingene bapangura inkono abantu baru murimu murabizi gukwangura abaha mu gisagara ntavyo bazi gukwangura ntavyo muzi. Inkono intango kugira bayikwangure kugira ngo babone yuko izokora akazi kayo, kwizovoma kwizoteka ko bazoyinikamwo ikimikembe nantwayinika mu ntara imikembe mwo bacumbamwo ubuswage kugira ngo bazoyinikemo ntibazohamwe basanga kwashakaranye ngo umenye ibintu by'abantu ugasanga babanza kwikwangura ngo ikomere siko babaze kwikomera bayizigiye mu kuyikwangura rero aza bafata nk'ibicungu bidatonoye ntibayikwangutse ibiharaki ntibayikwangutse umuceri ibijumbu cyangwa amateke hamwe y'ikirundi ya kera bakayuzutsa babishyiramo amazi bakarondera inkwi
bakayicanira. Yesu ashimwe. Bagateka amateka agasha umunsi wose. Amateka yaratera bavuga kwanguza amateka. Hanyuma rero iyo bacanika bagacana umunsi bateka amateka hamwe itegura yo nyene ryatukuye. Yesu ashimwe. Bagaca bavuga inkono rero yaramye niyamima n'amazi. Bagaca bari nayo rero bakavuga ati iyi nkono tatumika akazi, iyi ntango itatumika akazi, uyu mubindi utatumika uzokora waramye babaze kugira kwangura. Yesu ashimwe. Mwabise gukwangura bantu b'Ubujumbura bubu uko niko vyagenda. Hanyuma rero ihomvye nani ihomvye yaca isaduka. Bagaca bakuramo ati turahomvye yaho. Bagaca bakora iki? Ukubanda bazi ikirundi gikomeye. None ihomvye baca bayita iki? Urujo. Oya. Urujo cyari duharya. Pamenetse kiri hano. Iyo ikirungu. Nubwo zikindi kirungu. Kubacaye ikibumburi. Yaho. Bayita ikimuga. Ikibuburi. Ahaba ikimuga. Kumva byose. Uko ikono yahomze. Baca bamutereka hajya. Rukitwa ikimuga. Ikici. Ikibuburi. Ikibumburi. Guhomba bibi. Guhomba bibi. Ni bibi pe. Bega hoho. Bacha bayikoreshe. Yesu akuko. Yesu akute. Ikibumburi kiravo. Bacha bayikoreshe. Bacha babika nk'ibiharage. Ababikiruni. Kimuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen, amen. Ntuzohombe ikibumburi mw'ishenge. Muzorame. Ubugezi burame. Mugabo rero narasoma muri Bibiliya asanga harimwo abantu bahoze. Harimwo Imana idufashe. Ejo twavuge ngo mw'isengero harabamwe iki kivanga. Uburongo ndababwira ikindi kibamwe. Ibihombe. Ibibumburire. Imuka. Aho. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mu gice cya kabiri cya Timoteyo. Igice cya kabiri cya Timoteyo gatatu. Abantu bahombye babagize ingorane n'ibibumburi. Mama muzi ibibumburi. Iki? Ibibumburi. Bana yo. Daraka ndazi kirundi nazo sanze ndoshika nkacika. Ibi bumburi. Ibibumburi. Gatatu irabigirako. Gatatu cete cyane cya Timoteyo gatatu umurongo wa gatanu. Karavuga ngo bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwabo. Abameze batyo bamugira kuko babaye iki? Turasoma kandi kuko muri bo
harimo abagabo banyengetera mu mazu bagatwara abagore batagira imitima baremerewe n'ibyaha batwarwa no kwipfuza k'uburyo bwinshi. Abo ni abaki bariho banyengetera bamwishenga yengetera mu mago y'abandi bagatwarwa mu bagore ngo batagira iki, batagira imitima. Abo ni ibibumburi. Indwi bamariga bama mu rusenge ubutumwa bukavuga bamariga ariko naho bashika bashobora gushika kukumenya ukuri kuko amenya ukuri arakizwa akaramiriza. Ntabwo ari ibyo bamariga nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose niko nabo bagabo barwanye ukuri. Abo nabononekaye ubwenge babaye iki? Babaye ibihombe mu kwizera. Barahombe. Imana idufashe. Imana idufashe. Amen. Abo bantu nibimuka mwishengero urumva barimo babaye iki? Bene data ntubigihombe. Imana idufashe cyane. Ubuntu buracariho, imbabazi ziracariho. Yesu agufashe cyane. Urihana. Urihana. Urihane. Ukizwe. Kandi niwagezwa urame. Urame. Yesu ashimwe. Urame. Kandi maze kurama ucuramiriza. Haleluya. Uramirize. Uramye. Ramiriza. Urwanya intambara nziza. Parabuze unarwanya intambara nziza. Nazigamye ukwizera. Zarangije urugendo. Yesu ashimwe. Inyuma y'izi ntambara abizeye baba mu munezero. Amen, amen. Niko twaritega korase ejo. Muramiriza, ramiriza. Ramiriza tugende. Ramiriza shengero. Ramiriza urame. Ugezwe urame. Ramiriza. Muri iki gihe ikigoye abantu nukurama kabisa. Ega urugendo twatanguye ruragoye ntigoroshe. Urugamba twatanguye ruragoye ntigoroshe. Rama uramirize. Yesu ashimwe. Hari ibintu bihagaze imbere yawe, hari ibintu mageragezwa imbere yawe, hari ibintu uri kuracana imbere yawe, ariko nurame uramirize. Inyuma y'izo ntambara abizera baba mu munezero. Kandi nyuma yo kunesha ndagomba kubwire ngo habaho ibyiza mbere inyuma yo kunesha. Ega burya Satani n'umwanzi. Murabyumva? N'umwanzi. Hari ibintu Satani abona biri imbere y'umuntu w'Imana. Igituma murazi Satani agwanya abakristo undi atubwiye ati nuko kandi niko biri. Ega Satani yahoze mu ijuru. Siyo yahoze none. Arazi ngene tuzomera dushitse. Arabizi. Arazi ko ari heza. Rero afise ishari ntagomba ko tuzoshikana. Ngo tubone bijya byiza. Imana idufashe. Acha turwanya cyane. Ikindi naco niyo ugomba gushikira ibyiza Imana yaguteguriye ukiri ngaha ku isi muri uwo mubiri, ugomba kubishikira. Hari ibintu Satani acazana kugira ngo abiguhushije ntuzobironke, kuko Satani ni umwanzi. Murabyumva neza? Kandi Satani nta cyiza kiri muri we, nta cyiza ipfuritse umuntu nakiri.
naho yo uhenda akwereka aha ariko hari yabitseyo ubugesera aha ni heza ariko nashize nico gituma abapasiteri bigisha Bibiliya ngabura bigisha amazina ya Satani hazina gitori ya Satani ni umubi ni umwanzi ni umugesera ni umubeshi ni igisati afise amazina mabi gusa iyo ugomba no gushikira ibyiza Satani ntabwo unafite umuntu nico gituma muri byavuze nakureye Satani nta cyiza yampa yohaguye amurupfu we niyongero atanu ingero ya Satani ni urupfu. Satani ni mubi ndetse muvuga ko ni mubi mu buryo bwose niyo ugomba gushikira ibyiza aca bigutesha. Narigishije mu bihe biheze umuntu witwa Yosefu yarafite amasezerano ariko yarahuye n'intambara ararama. Haleluya. Aragezwa ararama arashika kwa Potifari yaciye mu ngorane nyinshi. Kwa Potifari kijya kintu bahuriyeho ijya dayimoni ari muri muka Potifari ijya dayimoni zone ikazira izina ndavuze nti ijya dayimoni yitwa Tesha. Yagomba kumutesha byabyiza yagomba gukorokera. Yesu ashimwe. Yesu adufashe. Satani ni mubi ukwiye kunesha. Yesu ashimwe. Ukwiye kurama ugerageze kurambe ukazobona utaramye hari ikintu Satani azogomba kukwaka. Imana ibafashe. Imana ibafashe. Namiriza. Rangiza. Hari ikintu kidufasha n'iri jambo ry'Imana. Abarinzi bamyarimba mpemu yaraduha inkomezi twaronswe mpemu baduha inkomezi. Yesu nashimwe. Iri jambo ry'Imana turonga iri rifise ubushobozi iyo umuntu aryumva akarikora. Hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo muri kiriya gihimba c'indwi ku murongo wa 24 avuga ngo iki? Avuga ngo umva sivyo umva iki ijambo ryanje akagira akarikora. Muri za Bibiliya version nshasha avuga ngo umva ijambo ryanje akarishira mu ngiro niko babyanditse neza cyane. Umva ijambo ryanje akarikora, umva ijambo ryanje akarishira mu ngiro. Nguwameze nk'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yiwe hehe ku rutare rw'isegenyiragwa imvura igatwaza igasurana kuri nyanzu ntacyo yabaye kuko yari imaze hehe ku rutare. Yesu ashimwe. Haleluya. Turubatse ku rutare ariwe Yesu. Turubatse ku ijambo ry'Imana. Ukwizera kwacu gushinzwe ku ijambo ry'Imana. Nacho mutiye dushikame gusa. Yesu nashimwe. Kubatse ku rutare umva ijambo ry'Imana akarikora akarishira mu ngiro naho hozi meze gute bizosubiranya bigenda. Amen. Amen. Bisoge umukobwa yubatse ku ijambo ry'Imana akarikora naho hozi meze gute bizomunyiganiza. Abahungu batoza ageruka siko. Yesu ashimwe. Mwana basore mubatse ku rutare naco muzo. Yesu ashimwe. Mubatse ku ijambo ry'Imana. Amen. No gushingira intahe naraguciyemwo nakorera Imana
nta kindi canzigamye n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi ndamuciyemo ndamusohokamo neza cyane. Ndakorera Imana iri nampwemuriyera nahawe. Yesu ashimwe. Haleluya. Tuzoca mu bitugerageza bitari bimwe, ariko ijambo ry'Imana twubatseko uryumva akarishira mu ngiro akarikora ameze nk'umuntu w'ubwenge yubatse inzu yo ku rutare. Murazi inzu yubatse ku rutare none ni za nzu bavuga zimwe z'amaetaje zijya nayo mukura yotsa niyo turareka mu mihagazi kuko hariya hepfo hari umushinga ukomeye sitone ntibamwe batubaka. Yesu ashimwe. Nihenuka nico bigomba kuvuga harazi tugerageza ariko naco uzogumpagaze neza. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire. N'iri jambo ry'Imana twunama imbere y'Imana. Twunama imbere y'Imana. Yego usenga Imana. Urame. Ndakwifuriza kurama. Urame, uramirize, ntube igihombe, upangukwe, uramirize, mageragezwa se, uneshe, ariko niba waraneshejwe, ukaneshwa, ntuze kuri Yesu, wiyambure ibikuremera, niko ijambo ry'Imana ryavuze, n'icaha gikunda kukwizingirako, ntuze ukiyambure, ati mbako Satani, ndiko ndaja mw'ijuru, uri kurambuza urugendo, uri kurambuza ibyiza nateguriwe, hariya mw'ijuru, wiyambure. Yesu agufashe. Kaze, Mana iguhezagire. Kaze, amaraso ya Yesu akweze. Kaze, Yesu akugire muzima. Urinda yavuze ngo amaraso ya Yesu yangize muzima. Amaraso ya Yesu yarangize muzima. Umunsi amaraso ya Yesu ngakugira muzima. Ongere wetwe uyamuri ico cyose gikora kwizingirako. Amaraso ya Yesu akugire muzima. Kaze saguhezagire. Kaze gusenga guzima nagusengere. Kaze Yesu mubwire byose. Ubwira urugendo rwawe uko rumeze, ahubwira kongera intege ntiwayinkomezi abatendemukiwe, abatagira intege kabongera mu izindi. Icyo gikorwa ca Yesu Kristo. None rero dusabe pasiteri wa hano ahagarare abasengere. Aje pasiteri. Mana data wa twese, Mana ugororotse, Mana sekaba w'amahoro, turagushima warivuze kuri Imana uha inkomezi abatendebukiwe. Erega umuntu aratendebukirwa, uwariwe wese umuntu aratendebukirwa, ariko wewe warivuze ngo ntutendebukirwa, ntaburuha. Mbere niwe uwinkomeza abatendebukiwe, abatagira intege ukabongera mu izindi. Abo bantu bari batendebukiwe Mana, muri uru rugendo bawe n'intambara nyinshi, amageragezwa y'ibihe birabakurakuranwako, baratendebukirwa, ariko ijambo ryawe Mana icyo bwako ribongera intege. Umwe wasanga Eliya munsi y'igiti yageze urugendo rw'ubugaragwa akatendebukirwa, ugacuma umuhuza w'amazi n'ivy'umutsima akajya bongerwa intege. Niko n'abantu b'umwami bari bameze, bari batendebukiwe. Turabasengeye Mana mubongere inkomezi, bongere barya umutsima bawe ku mazi w'ubugingo, kugira ngo babandanye urugendo, babandanye urugendo, babandanye urugendo. Urazi Mwami itabatsinze, ariko uyu munsi baraje kwihana, baraje ngo bihanire kureka, baraje
Yesu. Reka Mana uri Imana y'imbabazi kandi wuzuye ubuntu. Waravuze gukunda guharira ngo ku munsi k'umusaraba abantu ibihumbi n'ibihumbi n'abana nibezwe Mana. Amen, amen, amen. Nibezwe n'amaraso ya Yesu, nibezwe nibaharikwe, nibakira intsinzi muri Yesu Kristo, waturondereye intsinzi ku musaraba. Abantu bakira intsinzi Mana. Urakoze kubababariye, urakoze kubejeje, tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Bani bakirira imbabazi muri byose. Ayishuye mazimisi hano twumva ijambo ry'Imana. None igipande cacu uyu munsi turiko turagisozere. Twagomba rero umuntu wese yongera isabira inkomezi. Siko none tubandanye urugendo ni rurerure. Mana twongere inkomezi, yongere inkomezi ishengero ryayo. Egome ijambo ry'Imana wumvise izo yongere rigufashe kugira ngo uzigame ukwera kandi ugezwe urame, kugira ngo ntituzohereze mu makoraniro yo kw'isi, ariko ndakwifuriza ngo tuzohurire twese mu ijuru muri ca gikorane c'abera. Yesu ashimwe. Kubw'ivyo rero twisabira inkomezi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana niyiha inkomezi abatagira inkomezi, abacitse intege ibongera intege. None rero hagarara dusenga Imana, hagarara dusenga Imana kugira ngo Imana ikongere inkomezi, yego kandi kongera inkomezi kabisa. Imana yongere kugufasha kwibura mu nkomezi nsha. Yesu ashimwe. Yego dusabire hano Pastor Claude ashikana senga Imana. Yesu mugororotsi, ijambo ryawe ni ryiza. Muntahirize ape yageragejwe akarama. Erega ibigerageza abantu ni byinshi. Igwana mu miryango, iyo ni mwe mu mbinyatsi, umubano muke mu bantu, ugwanga ishari n'inzigo byariraye mu bantu. Mikoro make yabaye ikibazo, ariko ibyo byose bigeranye n'abamburi uvugutwa. Amen. Kugira ngo abantu b'Imana bageragezwe, ariko bamaze kugeragezwa bakarama. Amen. Kandi bakaronka icubahiro. Warahinza bakaronka ivyarya, agatagata gasa neza. Utaronka imyambaro, akaronka imyambaro myiza. N'abantu bose bakavuga ati Imana yamwibutse, yamuhinduriye ibihe. Ruta, Nola itasha, taki.
Amen. Abantu bahagaze bari mu gihe cy'amageragezwa. Erega hari amageragezwa menshi muri ubu buzima. Hari uruvugo, abantu baravuga, abantu baravugwa, imitima igatuntura. Roki ta amen. N'izina rya Yesu Kristo, none abantu umuriro wo kubagerageza uri hagati muri bo, turagomba ngo ntubatangaze kandi ngo ntutume bari ibihombe, ntibabe ibimuga, ariko barame. Roki asante Yesu, barame bari mu mageragezwa y'ibibazo, twese ibibazo biri mu masentare. Abantu babise abana barangiye babaye ibyenge mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'amagerageza uri muri bo, ntihagire icyo bagira. Uri hano urumva uriko urakora ibikorwa byawe. Muhemu ari hano ariko arasangesa ibitagira ikimazi. Oh haleluya! Jambo ryari bazamubwira umugonzi azomererwa neza kuko azotungwa n'ibikorwa byiwe byamuce. Abantu barahagaze ngo baronke inkomezi kugira ngo ibikorwa bakora mwami Yesu bizo bibatunge n'abantu bazabamenye ko abanyehigwe. Urakoze tugoro ibiganza byacu tuvuze ngo mu izina rya Yesu Kristo abantu b'Imana nibakirukurama. Amen. Kandi ibibazo bibahanze nibishirwa ku iherezo. Rokita watubwiye ngo amen bivuga yaribugurutse none turabyakiriye. Abanyamirango turabyakiriye. Idari tugaye birungurutse mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Natwe tuzoshima, natwe tuzohagarara hano dushingira intahe ibyo badukoreye. Abaramye bashima intahe, abaramye ibyabo biramenyekana kandi abantu barabatashe. Ntawe utashe uwanesheje, ntawe utashe uwabaye igihombo, ntawe utashe uwananiwe. Tugiye gutashwa. Haleluya! Tugiye kumenyekana ibyacu yuko dutabaye. Right! Amen, 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 amen. Rakoze kujyana ibyugaye byungurutse byose. Rakoze Yesu, turagushimye, rakoze kubikoze kandi natwe turabyakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Banigize neza, nizigira ko n'abarwayi baciye bakira, nizere ko waciyukira. Muri uyu mugisha w'Imana harimo gukira. Imana ibahezagire. Imigisha yacuzuye aho hantu, ewe baba we ni heza cyane. Aho hantu ni heza cyane, tuzorurirayo bagenzi. Yari yarabitubwiye. Haleluya! Mbega mubonye Imana ibesha. Sabwe
Sange abanyamirango Imana irabesha. Uwo mubi Satani ni wabenshi. Yari yarabitubwiye. Yari yarabitubwiye ko indwi ibyugaye byugurutse. Yesu yashimwe. Iyo byugurutse n'ugukora igikorwa cy'Imana gatera kizubeka. Nanezerewe. Nta muntu atashwa yarananiwe. Tugiye gutashwa. Ukorera Imana rero mu gisanzure, mwitegure ibintu byugurutse no gukora. Yesu nashimwe. None rero ngo mandare abatararirimba, abakenyezi ntibararirimba. Siko none